Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Bimwe mu biri mu cegeranyo c'imfata kibanza c'isuzuma ry'ingene uburyo bw'igihugu bukoreshwa mu Burundi biheruka gushigwa habona. Ubu harindiriwe icegeranyo ntabanduka c'umugwi w'abahinga bita PFA mu mpfunyapfunyo z'ururimi rw'icongereza. Mbega ico cegeranyo kiba kirimwo iki neza na neza? Kizomarira iki igihugu n'abanyagihugu? Nivyo tubabwira mu kiganiro kw'isoko. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Usabe rero yuko iryo barura ntirize cenja mu kabati. Icegeranyo c'imfata kibanza c'ingene leta y'u Burundi ikoresha uburyo bw'igihugu cyasohotse ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ku bwa Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo Parsem. Alice Akimana wa Television Renaissance aratubwira ibigize neza na neza ico cegeranyo bita Public Expenditure and Financial Accountability Assessment PFA mu mpfunyapfunyo z'icongereza. Isuzuma ryitwa PEFA ni isuzuma riraba uko leta ziba ziriko zirakoresha amafaranga y'igihugu. Iryo suzuma rigaheza rigatanga insiguro zerekana ku buryo butomoye amafaranga yose leta yakoresheje, ico yakoze mu mwanya iryo suzuma rikozweko. Iryo suzuma rishingira ku nkingi indwi nyamukuru. Ubwa mbere, amafaranga ya leta ategerezwa gukoreshwa ku buryo bwizewe. No kuvuga ko leta amafaranga itekanya abara amafaranga bigaragara ko ashobora kuboneka, hanyuma agaheza agakoreshwa uko yategekanijwe. Isuzuma rigakorwa hagereranijwe amafaranga yinjiye n'ayasohotse mu kigega ca leta hamwe n'ayari yarategekanijwe gukoreshwa. Inkingi ya kabiri, ukuntu amafaranga leta ikoresha aba yerekana ibintu vyose atakinyegejwe. Inkingi ya gatatu nayo niyijanye n'ubutunzi bw'igihugu hamwe n'ivyo igihugu giheranye. Ivyo igihugu cinjiza bitegerezwa gukoreshwa mu kurwiza ubutunzi bw'igihugu, nayo ivy'igihugu giheranye bigaharurwa neza bikongera bigatondekwa ukuntu bizokwishurwa. Inkingi ya kane nayo yerekeye ukuntu amafaranga leta izokoresha ategurwa ashingiye ku ntumbero leta ifise. Nayo inkingi igira gatanu yerekana ko amafaranga leta ikoresha aba afise ibintu bizwi yisunga, kandi ikoreshwa ryayo rigacungerwa ku buryo imigambi yategekanijwe aba ariyo ishirwa mu ngiro. Inkingi nayo igira gatandatu ishingiye ku kuntu ibikorwa byose biharurwa kandi n'ivyegeranyo bigakorwa, gutyo ingingo zose zigafatwa hisunzwe ivyo vyegeranyo. Nayo inkingi y'indwi ariyo ya nyuma itegekanya ukuntu hashirwaho urwego rwo gucungera uko ayo mafaranga ya leta akoreshwa. Urwo rwego rugategerezwa kuba rwigenga kandi rugakora ku buryo amafaranga ya leta akoreshwa neza. Igihe ico cegeranyo c'imfata kibanza casohoka, Faustin Ndikumana arongoye Parsem ngo niho yarari. Ico cegeranyo rero carerekanye utunenge twinshi mu ngene imigambi itegurwa, planification, ingene amafaranga atunganywa, ingene ikontrol rigenda. Twasanze utunenge ari twinshi. Nico gituma rero tuvuga tuti iryo barura rigahera bibe intango yuko leta ikiza ico gisata. Ico gisata kitakorowe, ibi byose biri kumera ngo vy'iterambere ntibishoboka. Izi ngwane zose turi mu by'ubutunzi ziboheye aho hantu. Bica bigaragara iyo imigambi yitunganya nabi, iyo amahero utari kurakurikirana, bica biba ikibazo. Nk'ibi by'amadovize tubuze. Ubwa mbere hoho uri kurabikutunganya nabi, nta no kwizera ngo agufashe. Ubugira kabiri n'amahera yawe utazi kugira priorite, ngugira imigambi y'iterambere yinjiza amadovize za exportation n'ibiki bipanze neza muri planification, ucukora ibikujemwo bitagira akamaro, bizanira inyungu bamwe muri bari mu kiga ca leta. Nico gituma rero nk'ubushiranje bwa ca leta twofata yuko gutangura no sinzinge no vyita budukize butangura ingendo butangura ikintu kitagishasha, kuko ingendo ziriyo zari zihitiye ni nyinshi cyane zitameze neza. Haba ingena amadena akoreshwa, haba ingena abantu baronka amasibuvansi bagira gute, urabona mutunenge twinshi. Dusabe rero yuko umushikiranganje w'agaca leta tumutera intege, iryo barura ntirize cerija mu kabati ibirivuyemwo, tumutera intege ahubwo bizana amahinduka. Iritegurwa ry'amafaranga leta iri kirakoreshwa
byitondegwe ibintu byinshi usanga binyegeje ngene mu gutegura amahera usanga ataboneka atagize gute bize bigaragara imigambi yose ije muri budget imenyekane tutangura ingendo ushasha dukire ubu Burundi tudahindutse ntidukira na gatoyi tugatereka kandi abakozi bakura kuri ba leta niyo uri kurabumva umengo ntibashaka guhinduka bashaka muri vya bindi nta wunkontorora amahera leta ndakoresha uko nshaka ngiriki banyuruze atacamira controle nizibe ntumenye priorite abantu batanga amahera uko bashaka atagikurikiranwa ibyo bintu bihagarare kabisa bihagarare duteye akamu mukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere iri barura rya PF rikamuka riheze ibirivamwo nimba bashaka ko dukira ntibyicire ngo bamasigara cicaro kuko uwo mugambi nta marekomandasiyo guha urakwereka aho ugwaye ushaka ukikosora ushaka ntibikosora twere twarabibonye ko ibyo gukosora ari mu kurindira icegeranyo ntabanduka cisuzuma ry'ingene leta y'u Burundi ikoresha uburyo bw'igihugu Faustin Ndikumana avuga ko ibijanye na budget programme bisigura uburyo bukoreshwa hisunzwe imigambi leta ivuga ko imaze igihe ikurikiza bidashoboka iryo suzuma ridaheze hanyuma iyo leta nyene ikarikorera ko mu gukosora ibitagenda neza. Aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko kigarukiye mwariko mugishikirizwa na Emile Nibasumba ndashimiye abaduteza abiri naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko.